niyo bari muri Madrid rero birashoboka cyane yuko Kylian Mbappe ivyo bitangazwa nyuma ya final ya UEFA Champions League cyangwa nimuri buri imbere yuko binjira muri Euro biravuga yuko equipe ya Paris Saint-Germain yari yarabanye ibijanye no kuofficializa ino transfer mugabo witwa Kylian Mbappe muri equipe ya Madrid bivanye nuko Mbappe amasezerano yiwe aranangira igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 3 bizumikana ko gisigaye kwezi kose ku masezerano y'umugabo yitwa Kylian Mbappe muri equipe ya Madrid biravuga rero ko Paris Saint-Germain yamaze kurekura irarurasha iremerti Real Madrid mbere ya Elo cyangwa se nyuma ya finale gatoya murashobora confirmer byuko Kylian Mbappe ari umukinnyi wa equipe ya Madrid bikongera ko kuvyo ndavuga nyuma nyene Kylian Mbappe aherutse gutangaza muri conference de presse mu kiganiro karakorana nimwe mu radio mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubaza bati kazoza kawe kameze gute arabishura ati vuba cyane mugiye kumenya kazoza kanchangase mugiye kumenya aho ngiye kwerekereza mu buryo buri official bitwereka yuko Madrid kuja gukina bumvise ino nkuru finale ko Kylian Mbappe ko bigenda kose agomba kuba umukinnyi wabo tubifate nka morale yiyongerewe muri no equipe ko bavuga bati tugiye gukina finale ko tuzi neza yuko ibijyanye na Kylian Mbappe bishobora ko biri kwera mu nzira tukamubona yinjira muri equipe official kubera ko gushika n'ubu nivyo biravugwa ariko nta kiri official cyo bitwemeza ko ari muri equipe ya Real Madrid ya biravugwa nta kiraba officiel ko ari bwerekezo mu Real Madrid hari conyene kiri officiel nuko Kylian Mbappe yamaze kuba tangaza ko azosohoka mu Paris Saint-Germain saison yarangira na Paris Saint-Germain bamaze kuba bavyemeza ibirori byo kumusezera byarabaye kesa so ibyo byatunganijwe na equipe byatunganijwe n'igihugu cy'u Faransa muravyibuka Emmanuel Macron avuga ati reka dutunganye ibirori kumbure inama y'abagiye batandukanye ariko duhamagara Kylian Mbappe tuza gusanga ko ari kumusezera byari byavuzwe cyane ko dushobora gusanga ari ukumukonvinka kugira ngo yongereza amasezerano ariko bariko baramusezera nawe ubwibaza kuba yorganiza ibirori ahamagara bagera kuri 250 harimo na president w'igihugu Emmanuel Macron nabanyera basezera aza kubasezerwa n'abakunzi ba Paris Saint-Germain Parc des Princes aza kubasezerwa n'abakunzi ba Paris Saint-Germain bariko batsindana uvuga ngo ino equipe ya Olympique Lyonnais muri finale ya Coupe de France ruvuga ngo byose bishoboka byaramaze kuba biba kuri Kylian Mbappe gusohoka mu gwa Paris Saint-Germain uno munsi rero uvuze ati kwinjira mu mugwi wa Real Madrid bega ino nkuru kuba bayironse by'ukuri nibishobora kubabera imwe muri morale bogira kuko mwibuke mu biganiro biheze twagiye turayaga kenshi ikijanye nuko Real Madrid bifuza kwerekana Mbappe mbere yuko baja mbere yuko Mbappe aja muri Euro kuvuga ngo nyuma ya finale ya UEFA Champions League bo ba propose hagati y'agenekezo ya gatatu n'agenekezo y'icenda ukwezi kwa gatandatu bivuze ngo guhera ku munsi wa mbere gushikana uvuga ngo genekezo y'icenda rero byaravugwa cyane ko Paris Saint-Germain bivanye nuko bari frustré cyangwa bari bashavujwe nuko kuntu Real Madrid rimwe na rimwe biboneka ko yagira yagana Kylian Mbappe bigatuma Kylian Mbappe biyago agirana na equipe ya Paris Saint-Germain bitagenda neza baravuga ati okay Kylian Mbappe twamusabye kongereza amasezerano mu kwa mbere kugira ngo kumbure dutume dusha muri close ko nihaza equipe itanga amafaranga tumwifuza ko azogenda aravyanga ivyo byose yavyanse kubera yuko ashobora kuba physical yamaze kuyagana Florentino Perez biduza gashavu ku barongozi ba equipe ya Paris Saint-Germain Mbappe muravyibuka hagenda avuga ibitari bike mu mera za saison tubona umumenyereza amwicarika mu nkino zigiye zitandukanye amusohora muri mita biraboneka ko Kylian Mbappe ivyo yasabwe cyane na Paris Saint-Germain bijanye nuko yo kongereza amasezerano hageze igihe akabagondoza arabwira ati nibikunda aza kuba atangaza ko azosohoka mu gwa Paris Saint-Germain baje gutsinda Sociedad muri kimwe cy'umunani giciri ca nyuma cya UEFA Champions League rukino rwo gutangura Kylian Mbappe nyuma yo kubitangaza uno munsi ibinyamakuru bigiye bitandukanye byaje ko bimenyesha burya ko Kylian Mbappe guhera mu kwezi kwa kane kuduga ukwezi kwa kane kose umushara nigeze ahembwa uno munsi hari amaprime atigeze aronka n'ibindi bigiye bitandukanye hari n'amakuru ariko aravugwa yuko UEFA ishobora gufatira ibihano equipe ya Paris Saint-Germain ku buryo atamerikato nimwe bazokora batabanje kuriha amahera y'uno musore Kylian Mbappe ugaca wongera koko na saison itangura Kylian Mbappe yabaye écarté ariko bivugwa na RMC Sport ko Mbappe yagiye gusubizwa muri effectif hari amahera banje guheba miliyoni zigera kuri 80 uno munsi rero ivyo vyose ugiye kubishira hamwe Paris Saint-Germain yagiye kubitanga favor kuko hari nandi makuru ariko aravugwa ko uno munsi nyuma yuko ku mwaka weze uravyibuka mu kwezi kwa gatandatu genekerezo rya 30 2023 burya igisata kijejwe ubutunzi bagiye kuba bakora ibyaro byose basanga equipe ya Paris Saint-Germain yahombye ayagira ku miliyoni 110 ariko no munsi biravugwa ko bamaze kuronga amashyamwe abiri bagiye kuba basinyi abakubita basinyirana amasezerano kameze neza bashobora kwinjiza ari hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200 bivuze ngo
uno munsi na FIFA yahaye favor umugwi wa Paris Saint-Germain wo kurekrita avuga ati mwe fair play financier turabye amafaranga mwinjije nuko mutakaje Kylian Mbappe tukarabikika gacanye uko cifashe murashobora kurekrita ntangorane rero no munsi nyuma yuko iyo nkuru yari imenyekanye Paris Saint-Germain batanze favor nkuko bivugwa n'umunyamakuru Fabrizio Romano vuga ko Kylian Mbappe Paris ishobora kuba yatanze favor kugira ngo Real Madrid ishobora kuba yomwerekana inyuma ya finale ya Champions League kuko n'ubundi naho Paris yovuga ati twebwe turacafisa amasezerano na Mbappe kugeza gerekeje 30 kwezi kwa gatandatu nta rukino na mwasigaje kubakinira usibye ko ari handi bavuga ati nkaga publicité yo kwambara amayo ya Paris canke ibindi ariko n'ubundi baja muri Euro araza ko ari umwanya wo gukorana na equipe de France zo gukorana nande na Paris Saint-Germain za ko ari umwanya wo kwita kuri equipe y'igihugu n'ubundi azovayo amasezerano yamaze kubagira gute amaze kubarangira rero Paris batanze favor Kylian Mbappe ashobora kwerekanwa nyuma ya finale babajije abagiye batandukanye mu mugwi wa Real Madrid uhereye kuri Carlo Ancelotti n'abandi bavuga ati ibintu bijanye na mercato ntihagire na kimwe mutubaza kuko kugeza muno mwanya twebwe ikiri mu mitwe yacu ni finale yaba abakinyi bongeza amasezerano yaba bazoza bagiye batandukanye ivyo nimo tubaza ariko waragiye ubona ba Vinicius bagenda bavuga ati Kylian Mbappe ni umukinyi mwiza ntawe utokwifuza gukirana nawe aba Jude Bellingham bavuga ati gukirana n'umukinyi nka Kylian Mbappe ni iteka ariko kandi Toni Kroos we yivugira ati Kylian Mbappe yaza muri Madrid yareka ico nzico nuko atazokoka ikibanza ciwanje ico nzico nuko Kylian Mbappe afise ico azokora ariko Real Madrid ni equipe nkuru bivuze ngo ugeza muno mwanya Kylian Mbappe ivyiwe na equipe ya Real Madrid ni dossier ishobora kuzana byinshi kuko umusore twarababwiye byinshi muco twababwiye dossier z'uwitwa Rodrigo Goza ashobora gusohoka bivanye nuko Mathieu Star azoba ari nyuma ya Vini abinyuma ya Bellingham abinyuma iki kintu wanashaka iki kintu cyo kwerekana Kylian Mbappe inyuma ya finale ya Champions League donc gukina finale bazi ko Kylian Mbappe yamaze ko umukinyi wa Real Madrid ndakibona muri no angle jewe nibaza still na verbal hari uburyo babivuganamo Sesuri barazi ko ategereza ariko kuri CNN inosheni y'abanyamerika Mbappe nigeza press iza kwa oya ntigeza press iza ariko ati igisigaye numwanya gusa ako je ikibazo cy'umwanya cyonyene kugira ngo mumenye aho banerekeza iyo message rafisi yindi message itanze nye ati mu minsi mike buraza kwa mumenye equipe njabo muri jewe kubwanje novuga ngo kuzokina finale vyonyene bamaze kumenya n'imiburi buri ko Kylian Mbappe baza kumwerekana canke bazomwerekana vuba umwanya wo gutanga inguvu mu bakinyi bishimira umuzo wa Kylian Mbappe peut-être bamwe baragira inguvu abandi baraperturbe mu mutwe bonone kare kuko umwana nka Rodrigo ari titulaire mu kibuga kuri finale akabagiye kuba titulaire azi yuko hazoza Kylian Mbappe kandi nyuma yo kuza kwa Kylian Mbappe kibanza ciwe ibice 60% kirashobora gutakara ni ibintu nibaza yuko bishobora kumudestabiliza umwana akagera ahantu novuga ngo akina finale mu gatari muri mood ariko ibi byose sinibaza arandiri kwico kibazo kizomufata kuko wama wabivuze Real Madrid ifise umushinga n'abandi bafise bamenyereza Carlo Ancelotti uravyibuka no muri press conference bakoze ku boss wa mbere nyuma y'imyimenyerezo mumaje ati psychologiquement mu mutwe abakinyi bameze gutati Jesse n'umuganga wo mu mutwe ariko ndabona ko bakinyi bameze neza uno musi ugiye kuraba Rodrigo sinibaza ko baperturbe nico kintu nta muntu numwe atabona ko Carlo Ancelotti ari capable yo gukinisha equipe irimo Mbappe na Vinicius na Rodrigo Goes nta muntu numwe atabona ko Carlo Ancelotti ari capable yo gukinisha equipe irimo abasare batandatu canke indwi ivyo arabishoboye kuko narabivuze kenshi kwa Mira yashobora gukinisha Simon Inzaghi akamushamwe na Andrei Shevchenko bari kumwe na Ricardo Kaka na Clarence Seedorf n'abandi bagiye batandukanye bose bagatangura mu kibuga kandi ukabona ko bagerageza gutanga ico bafise kandi akabamwe uvuga ati Kaka aratwara Ballon d'Or ariko Clarence Seedorf ni umukinyi mwiza Kaka gatwara Ballon d'Or ariko Shevchenko ari umukinyi mwiza Inzaghi ari umukinyi mwiza bivuze ngo ugeza muri mwanya sinibaza ikintu conyene cyo perturba Rodrigo Goes mumbirize no mu majambo yavuze Rodrigo Goes ubwiwe arafise ambition ziwe kandi arifuza nawe kuzo umukinya komeye arifuza kuja kuri no podium ya Ballon d'Or uno musi kumva ko iza jamba peri mu perturba ahubwo arazi ko firstly bagiye kubanza kugwana runo rugamba kuko muri Champions League batwaye uravyibuka ko finale bayihawe nande na Vinicius Junior niwe yatsinze igitsindo kuri pass ya Valverde uvuga ngo ugeza muri mwanya Rodrigo Goes akazi amaze gukora Real Madrid muri Champions League azokwama kibuka ni bitsindo yatsinze Man City ni gitsindo yatsinze Chelsea sivyo ibyo bitsindo byagiye kuba biha qualification muri 8e de finale ndetse no muri demi finale ariko no musi kandi kuza ukitwa ko dufata karoro nkobo tumaze finale zine imigwi twari igikombe itsinze igitsindo kibo uno musi muri Chelsea Kai Havertz azibukwa muri Champions League igira kabiri batwaye uno musi
muri Champions League gatandatu ya Bayern Dominique Kingsley Coman azibukwa uno munsi Rodrigo Cascante muri Champions League yatwawe na Man City azibukwa uno munsi Vinicius Junior muri Champions League yatwawe n'umugwi wa Real Madrid azokwama yibukwa bivuze ngo n'uno munsi hari scenario nako iyo scenario yashobora kubandanya pourquoi pas Rodrigo ataba motive nawe ati okay c'est le moment yiwanje yo gwigikombe equipe ya Real Madrid akumva ko bimubera motivation ahubwo kuko avuga ati okay nimba kazoza kanje no munsi kari en danger cyangwa kari entre parenthèses niwo mwanya wanje wo gukonveka nimba nsohoka nimba ndahaguma ino final ishobora kuvugira Rodrigo cyane nubwo tuzi ko kumutakaza peut-être rizoba rikosa n'umumenyereza rimwe na rimwe ashobora kuba atobishigikira ariko kandi ni entre parenthèses nibyo twavuze il faut attendre inyuma ya final rero no munsi just nabona nka perturbation motivation kuri bamwe bumva ko bashaka gukina na Mbappe na Chancane bari bamwiteze ba Eduardo Camavinga bacomena Faransa biwabo Vinicius Junior biraboneka ko nawe uno munsi yarabuze Benzema wa musaro we nubwo batari bakaba bavuga ati ngo Benzema yaragiye Vinicius arayika equipe nivyo ariko Vini twarabonye ko yari kumwe n'undi mukinya afite sans dobi biraduza umusaro wiwe haba mu bitsindo haba no gutanga assist ariko kandi hariho na pressure ibanza kumuvako ko muno munsi turabe muri demi final amaso yose yari kuri Vinicius Junior mbere ya Bayern Dominique mbega Vini adatsinze biragenda gute mbega Vini ko tubona Jose ratsinze ibitsindo birariko Vini akabarom di match bisigura ngo uno munsi hari n'indi pressure hari n'ikindi kintu Vini yibona ko abona ati je umunsi nakwama Madrid na izokwama muri Champions League kuko twaravuze uburyo yagiye araba decisive bivuze uno munsi arakeneye ko iyo pressure nawe igabanuka akavuga ati okay dukorotse mu kibuga tugiye guhiganwa eske hagati ya Mbappe na Vini ninde ari butogwe nko mu match ariko kandi iyo match yanse umuzigo ne bavuga ati dofise Vinicius match ya munani ariko bavuga ati nimba byangiye Vinicius na Mbappe byamwankiye na Bellingham byanse cyangwa bakavuga ati Bellingham nimba byanse Vini aradueka Vini byanse Mbappe aradueka Mbappe byanse Rodrigo aradueka kubganje rero ndabibona nka motivation benshi bagiye barabivuga bito perturbe mwana mutucana Rodrigo siribaza ko Rodrigo ari bien préparé uhereye kumenyereza ukaraba nawe ivyo atanga mu kibuga burya jewe narabivuze kenshi kote kuba umulidere kote kuba decisive mu kibuga je sinotora Vini mbona Rodrigo ariko iki kigaruka hahandi binavuga mwana shima ko uwito Carlo Ancelotti adashobora kuba ariko remera ibijanye no guhindura system ya 4-4 de muri l'équipe uno munsi unawe ubishire mu bwenge Carlo Ancelotti aronse Kylian Mbappe bakaca bagaruka muri 4-3-3 mediane kabirimwo Chouameni ikabirimwo cyangwa Kamavinga ku numero 6 peut-être uwo bari yabaye titulaire indiscutable hakaba hari Valverde kuko ikibanza aramaze kugifatisha na Jude Fede natakaza ikibanza hagati ya Dodo Kamavinga na Chouameni umusisi umwe araboneka mu titulaire no kuvuga ngo mediane akaba ari umwe muri bo na Jude na Fede hakaba uruhande rumwe ruriko Rodrigo urundi ruriko Vinicius Kylian Mbappe agakina nko mu numero 9 mu kintu kijanye no gusatira baraza ko bari foro muga mu kintu kijanye na recuperation y'umupira zero kuko Kylian Mbappe amaze ko yari ko arakina 9 no kwa Paris Saint-Germain igihe kirekire bamukoresha nko mu numero 9 umusaruro yatanga n'uwo atanga ari ku ruhande uza gusanga bidasa nico gituma Carlo Ancelotti avuga ati ivyo kugaruka muri system ya bane 3-3 ngahebyo turiko turakinamwe ntavyo mbona yaramaze kuba tabona system nshasha biravuze ngo ubutakaza ikibanza vyanka vyakunda araba Rodrigo kandi Rodrigo no munsi ni vafise tutitaye kuvuga ngo arakunda Real Madrid tutitaye kuvuga ngo arakunda equipe ego yarabivuze yuko equipe ari equipe y'indoto ziwe kandi muri Real Madrid izo ndoto zimwe yarazishitseko presque zose nta kintu ataratwara muri Real kwa Madrid ntaco taratwara ikintu atararonkera ni Ballon d'Or ico nibaza ko nk'ubu Mbappe icaje kurondera hanini arazi uko azoronka Ballon d'Or ya Champions League no kuvuga ngo uno munsi kiri priorité ni kurondera Champions League ico naco Rodrigo no munsi yaragitwara urumva nimba baratwaye Champions League akaba ataragira kuri niveau yo gutwara Ballon d'Or nigiye bona yitwara nuno mwaka ico ngo hari urundi gwego Madrid hari abandi bakinyi bamabazi imbere ya Rodrigo Gozgiye cyose baba batwaye ico ni ikinyenerere bo bariko baraniyongera kuko Mbappe ni yashika on niveau biharo bya Ballon d'Or atajuje Rodrigo reka ndakwereka ikintu kimwe igituma uza gutakaza ibiharo uza gutakaza ikibanza ari Rodrigo Mbappe ubwa mbere yinjiye muri equipe Real Madrid imeze gutya vyanka vyakunda ni waca ba chef kandi tutitaye kuvuga ngo aba chef kubera iki kubera amajambo cyangwa iki yaba Mbappe turamaze kubona Mbappe so umuntu yishira hejuru Vinicius Junior ari umuntu statistically mu bikogwa n'umuntu yo kuyobora equipe yari yo yose n'umuntu statistically equipe yari yo yose no musi uwo bohuriramwe wese agomba kugira mu burongozi bwa Kylian Mbappe nta majambo Vinicius Junior n'umukinya arabizi yuko abo bakinana bose arabasumvye uwo mupira ariko ikijanye n'umusaruro nta mukuru abura mukuru we
Vinicius n'umuntu nawe atishira hejuru ivyo byose bimaze gukorana uza gusanga umwanya umwe Vinicius arasumvya Rodrigo Mbappe arasumvya Rodrigo vya bindi byose bica bigaruka gukoranira kuri Rodrigo goals bikaba ngombwa yuko Rodrigo ayicara kandi niyo bari kwarakina ubushimwe individuel Rodrigo ntazo kwigira ashimigwa Vinicius atashimiwe ntazo kwigira ashimigwa Jude atashimiwe canke Kylian Mbappe wanashaka Jude mu mwaka uzashobora kutazo bari Jude mwiza nko turiko turabona mugabo hagati ya Kylian Mbappe na Vinicius Junior biragoye ko Rodrigo yoronka agashimwe individuel umwe muri batabe atakaronse bisiguye ngo adahindura system doje vyiza bishoboka umwana amaze kugira igucizere muri equipe nationale gusumba Vinicius Junior sinzi ko murabibona uno munsi equipe nationale Neymar Junior atatumwe ko abanyabrazil bose amaso menshi abahanze umwana yitwa Rodrigo ntibanamutunye ko nyene kandi karere Neymar muri Brazil kariyeri ya Neymar muri equipe nationale isa niyarangiye oya nta wabishira uno munsi umuntu apimira nk'ivy'ingurubura mutwara he muri equipe nationale ikintu gihari ni kino Neymar Neymar Junior kuba tabaye selection muri equipe nationale ni mvune ubundi bwo kwa Neymar nta kibazo cibiro cari gutuma tabaye selection none uriya umutwara he ibi byose wabiriya bino muri equipe y'abana nkabajya umaze kumara presque ni saison yose utari kurakina uri Neymar Junior twariko turabona mu Bufaransa uvunagurika cyane bivuze ngo no munsi Neymar nawe yogaruka rega nta garanti hariko saison yatangura Neymar atazosura kuvunika mu kwambera ni mu mvune ibi byose rero Neymar na amezi 3 anatanu ibi byose rero bica bigaruka hano Rodrigo aramaze kumenya yuko muri Real Madrid yaje muri equipe y'indoto yatwaye byose bikinigwaho kiretse Ballon d'Or equipe nationale batangiye kumugira ico cizere cyo kubumubonamwo potentialite nk'iyo kuyiheka nk'iyo Neymar yarafise bica bigaruka ngaha kiyumvira ngo nimba nzoguma muri Real nta Ballon d'Or nzotwara ndiko nkinana na Vini atayitwaye nta Ballon d'Or nzotwara ndiko nkinana na Kylian Mbappe atayitwaye wanashaka na Jude Bellingham atayitwaye ibyo byose je ndabona bishobora gupusa Rodrigo gusohoka sauf kumva yagarutse muri systeme y'abane batatu akagaruka muri systeme yo gukina aba mediateur batatu Rodrigo arafise ikibanza mugabo umusaruro equipe uragabanuka uno munsi kimwe mu byo novuga ngo Carlo Ancelotti ashikiriza abamwegere bavuga ko bigoye kumubona garuka muri style y'abane batatu nuko twarabonye ko Real Madrid ni imwe muri equipe cyangwa ifise abatekinisi gukina muri souffrance kuri match zitwa ko zikomeye niko biri kuko uno munsi Madrid si equipe ikina tikitaka si equipe ikina jeu de possession vyanga vyakuna na izokina n'abana bo na Asia birumvikana ko biri normal Barcelona kurusha possession equipe ya Real Madrid Madrid no munsi yitwara gute kugira ngo ishobore kuba yotsinda equipe irusha possession nuko baba fort muri récupération kabiri bakaba fort mu kwataka bakagira navuga ngo pressing iri kugo hejuru ariko kandi no mu buryo basatira bakareagiza mu buryo bushoboka bunyaruka ariko uno munsi urazi ko ivyo byose biturna autour yo kubanza kuba byo kunda bakaba muri zo difficulty rero no munsi bimwe mu bivugwa n'abegereye Carlo Ancelotti bavuga ati arabona ko yo bashize mu kaga cyane equipe ya Real Madrid hamwe garuka muri style ya bane batatu afise Mbappe na Vinicius na Rodrigo kuko ni bamwe mu bantu bazoba bari for offensivement muga muri récupération ni presque bose bari ni ugaca wongera ko kandi ko muri median bujya twabisiguye kenshi Madrid hamwe yogaruka muri 4-3-3 muri mediana 3 idafise nimero 6 mwiza simvuze ko Chouameni atari mwiza ariko badafise mwiza kina muri style za ba Casemiro za ba Rodrigo Cascante nuvuga ngo bamusisi ari foro muri récupération ari foro mu gukina umupira ari foro nuvuga ngo afise qualité zose zikwiye dufata karoro uno munsi twabivuze kenshi nko kwa Arsenal dufata karoro sivyo Declan Rice ari foro muri récupération ariko kandi arazi no gukina umupira muri uwo mwanya kubera ko equipe ikina tikitaka arifuza ko umwanya wose equipe irekipe umupira yavansa akavansa na baro ariko igihe abaye contre attaque equipe cyayisanga mukaga nico gituma ubona kumushira hamwe na Thomas Partey bitwa Karabasisi mugabo Partey akabise qualité yo gurekipera baro en plus akaguma no muri espace cyane vyatumye tubona Declan Rice mwiza mu gice cya kabiri cya saison gusumbo twabonye mu gice cya mbere cya saison uzobirame mu mapasi yatanze no mu bijanye na n'ibitsindo yagiye atsinda rero nuno muswa Madrid ujye ugiye kuraba ubugabo bitsa Aurelien Chouameni ni umurekiperateur mwiza mugabo yiyemera ko azi gukina umupira ashobora gucenga kabiri canke gatatu ashobora kandi ko avansa akaja kurondera ivyo bitsindo canke ayo ma assist ko niyo style akina yaba na Eduardo Camavinga ambore récupérateur arécupéra avec rigueur dasanzwe acanyarukana baro akavansa mugabo ugahura na equipe na ikina kuri rythme equipe ya Real Madrid birisire yuko uno munsi mediane ya Real Madrid izometa en danger canke izoshya mukaga cyane
ekipe yose muri rusange nico twabwira ati kugaruka muri 4-3-3 fise Vini na Rodrigo na Mbappe Prisino Mediane atamusisi nka Karose ni Casemiro no musi bafise ko Casemiro uzorabe na mupira yarazi gukina meme wanashima yari recuperation rimwe touch yawutanze kwa Modric aragumana asuza kwa Cruz ashaka guru passe rubi ari mu bantu batanga amapase mabi muri equipe ya Real Madrid Casemiro ariko ni wa mukinyi equipe adverse iri kirataka point fort yiwe ari kurekipera umupira ubona kuvuga ngo umubwiye ati mission ni Messi mission ni De Bruyne nubwo urekipera agasanga yarenze ligne mediane ahindukira araba ko inyuma y'uwatamu adversaire nimero 10 ari mbwira ngo ashobore kuba yo mupertirwa mugabo no musika mavinga se passa Kamavinga aradugana dribla umuhe baro atere rimwe na rimwe uzorabe kenshi wahora usanga Kamavinga asa n'ubanga bamwe na Toni Kroos uzosanga kenshi Toni Kroos ariko arakina nimero 6 irega kwa Real Madrid igihe kirekire Kroos niwe yari mukasere gusumba bajya bana uburyo buri indirect urabye muri position mu bonne menga Chouameni canke Kamavinga nibo size mugabo mu kibuga wasanga umugabo garda espace cyane n'uwitwa Toni Kroos gusumba Eduardo Kamavinga na Chouameni rero muzi udafise uwo muntu nawe ari matire afisa niyo karita ashobora kugira ico cyumvira akabona ati ko ndiko nakina na Kamavinga ko ndiko nakina na Chouameni barahagaze gute nkuko kuntu party yivugira ati je ndazi ko ndi kumwe na Rice akamenya ati jewe uno munsi nduge nshake mereyo ndi kumwe na Thomas Partey mindukiye amabaro kuko uno munsi nubwo ari double cassé uno munsi ariko arakora role cyane ya nimero 8 arafasha equipe muri recuperation ariko ico sabwa cyane ni kuba nimero 8 mwizaga completa Odegaard yes nuko rero birumvikana muri equipe ya Real Madrid nayo makuru ariko aravuga gushika muri kano kanya baza ko ibijanye na finale turasura kandi kubigarukamwo twaranabwiye ko ku munsi wa gatandatu